Nashaka tuvugane ibintu bituma abarundi benshi badatera imbere. Ndazi yuko hari ibintu abantu babona ko ari vyo bitumye iterambere ry'Uburundi ritagenda neza. Mugabo vyinshi uzosanga atari vyo. Burya igihugu c'Uburundi ni igihugu gipanze neza, uhereye ku mutwe ugashitsa ku biro vya nyumba kumi. Bisigura yuko iki gihugu gutera imbere n'akanya gato cane gose. Ariko utu tuntu dutatu shaka ndakubwire uzosanga aritwo tuzingamitse iterambere ry'abarundi benshi. Icambere, abarundi benshi buzuye uburyarya. Mwari muzi yuko umurundi bishobora kumworohera kuza akakubwira ati polisana yo wihangane, yo twavyumvise ko vyagenze uko, twavyumvise, yo twifatanije nawe, amajambo benayo si mabi, mugabo bakumenyeshe yuko amakuru mabi bayamenye. Mugabo abarundi ni bake bashobora kuza bakubwira ati oh courage, félicitations, oh tera imbere, twabibonye, twumvise ko akantu kanaka kaciyemwo vyagenze neza, yo aka kanusha niwo kabandanya bizogenda neza. N'abarundi bake bashobora gutera intege, kuvuga amajambo yo gutera intege bagenzi babo. Kandi ntitwibagire yuko hariho umuntu ashobora gusubizwa inyuma mu iterambere kuko ataronse umuntu amutera intege. Ica kabiri, abarundi benshi buzuye ishari. Mu gihe wewe uri ku muvuduko wo gutera imbere ugasanga uwundi nawe ari ku muvuduko wo gukoranya abantu, akabasigurira amakosa yawe, ububi bwawe, ingorane zawe, bikunda abantu ntibagukunde, ntibakwemere, ntibagukurikire, ntibemere ibikorwa vyawe kubera yuko abona yuko ugomba umusige. Ivyo vyanse azokoresha inguvu ziwe zose wewe ntumushikane kure. Ivyo vyanse azokoresha amarozi akuroge, atuma abona yuko ataho umusize. Ishari. Ica gatatu ni inzigo. Mwari muzi yuko umurundi ashobora kuza akagusaba imbabazi kubw'ikosa kanaka yagukoreye, apana kuko akeneye imbabazi, ahubwo kuko ashaka yuko wewe umukura mu gitigiri c'abansi bawe umushire mu gitigiri c'abakunzi bawe, hanyuma aheze akwimbe neza mu mizi utamuziga ko ari umwasi wawe. Ukazoza kubimenye yaraguhejeje, yarakwimvye, uri mu guhenuka, ukacuvuga ati yo kumbe ni naka yabikoze, ugasigara wumiwe kubera ko ni umwasi yinyegeje mu bakunzi bawe. Hajya rero umwasi umaze kumumenya biroroshe kumwirinda, ariko umwasi yinyegeje mu bakunzi bawe ateye ubwoba ku buzima bwawe. Abarundi nibo bonyene ashobora kugenda akubura ahantu haragafu hama ntabwire bagenzi biwe, kandi naho mubimenya mukaca mumwegera mukamusaba ati iwana twumvise ko ajya ahantu hari akantu, turagusavye uduhe imitwe, utwereke ingene hajya ahantu twohashika. Ukaza wumva ngo wapisha nanje nta kintu kiriyo, twese twimyiza bamfu. Agerageza bumvishe yuko ata kintu na kimwe kiriyo, abakoremo n'agatima ko kuhiyumvira, kubera yuko atinya ko we wotera imbere ukamusumba. Ivyo rero bikaba ingorane ko ata murundi ashobora guteza imbere mugenzi wiwe, naho bahari ni bake bafise uyo mutima.
rero gabene data mwibaza ngo nizo mpwemu zitatu yuko twebwe tuzova hehe ngo tuje tucuzuye ubujyajya ishari n'inzigo. Jewe mu bisanzwe sanzwe ntakunda kuvuga ku bintu byerekeye igihugu, mugabo iyo shatse kuvuga igihugu ndakivuga ndi imbere y'Imana gusa abanzi baranzi. Ariko utunumvise umengo no tuvuga ko aka numvise umengo no kavuga byanse ko ndakihanganira. Bantu b'Imana, ibihugu byose byateye imbere ni ibihugu byavavanuye n'izi mpwemu zitatu. Ariko twebwe nizo mpwemu usanga ziziritse abarundi benshi, kandi igitangaje tuzobisanga ahantu hose. Aba bantu baboshwe n'izi mpwemu tuzobasanga mu bushikiranganje bwose, mu buzi bwose, ahantu hose, mbese no mu madini menshi uzohasangamo abantu bakiboshwe n'utudutima tw'ubujyajya, ishari, inzigo. Rero twebwe abarundi bantu b'Imana, ndababwije ukuri, naho tuzoshika mu gihe umurundi wese atize kunezererwa ibyiza bya mugenzi wiwe, kwiga kunezererwa iterambere rya mugenzi wiwe, kuko burya umugenzi wawe cyangwa umubanyi wawe iyo ateye imbere, burya iterambere riba riri mu micungararo yawe, kandi na wewe burya ubugomba ushikirwe. Ariko mu gihe tutize kunezerererwa ibyo byiza by'abandi, tumenye yuko abandi bazokora ngo baje imbere, mugabo ugasanga ari abandi baguma bakora ngo babasubize inyuma. Ugasanga naho abantu bakora naho bava, naho bashika, kuko icyo mwari kwaragwanira si cyo wundi kimuraje ishinga. Rero bantu b'Imana, ujya jewe nariko ndarengana gusa, ariko icyo nizeye ni kimwe, nuko Imana yo mwijuru igihe kimwe izokiza abarundi, umwe wese abohoke, akunde igihugu, akunde n'iterambere rya mugenzi wiwe, hanyuma duheze tubone igihugu giteye imbere.